Umva nkomwagi gusanga ngo abagira abakora nabi vyagaruka kuri mwebwe nyene. Ego ukoze nabi urumva vyatukisha umuryango vyatukisha izina promoter urumva rero umuntu mbere kwevita ivyo bintu twagiye hamwe twese kandi vyatugwevema kuja hamwe. Bashira imbere yuko ngo baraduha ngo turakora bakaduha tugashira mu fuko no ifoke ni gufashanya gusa. Twagiye mugira ngo dushobore gufasha umuziki ndundi sivyo na nyaryo basanzwe bavuga ngo bugirigire bugira babiri. Niba ko ntumira abantu bashaka ko tubagira promo nabandi bashaka ama publicité ibintu bigitiye bitandukanye bashaka kuca mwegera no muryango wa promoter kuri page mwavyumvise turiko kuri Facebook Burundian Promoters rusaba kuri numero yacu ya WhatsApp kacu twandikira mba ubijeje hariho president yego hariho president turaganira kuvuga menga uri kora mwinyegeta singuri ya pise ntari karakamera mva ngaha ngiyemo mva ngaho ugiye ko sinari ndabizi ko mufise urunani mwashize hamwe. Yes, 1-2 bakunzi ba Flip TV nkona kubwira kumenyereye kuri micro ni Mr Koresha umwanya n'umusore ndi kumwe n'umuryango w'aba promoters. Reka manze ndabaramutse. ya ni sawa kweli Umeze neza? Lesbo Uri mu promoter? ndi musar Umustar? yes Uri wa mustar wa mustugiye kuraba abagwayi umuryango w'aba promoter bari waje kudushikira. Asante sana. Ugumana uyo mutima. Turakora mu kije bro. Ndabaramukije nanje cyane gose. Festus promoter. Festus promoter. Ego. None kunda gucafuza imbuga. Mani wowe ugira share zinga yiposting. Jewe ngize share vraiment ndatwika nko muri 5 vraiment. Ego kuko fise page zishika 4 konte 4 urumva ebana ni automatique. Ujya bireme none kugira konte nyinshi kuri carte SIM. Ego biremewe cyane kugira konte nyinshi carte SIM biremewe vraiment kubera bivanye n'akazi dukora. Sawa. Turakora mu kijemu. Safi boga Ni bon. ni bien sana kabisa na mafi Wewe witwa nde kwa ni manot promoter maître de cérémonie uzohigana inota zofungwa Manot promoter uzokwigana ijya nota azoni noti yanga. inoti yari yose uyigana ni lazima ni moya mbili. Sawa turakora mu kijemu. Ariko reka ndigombaza ni TV nkorera ukorera ejo ndikunda kwa ni ba manot TV ndazukoresha umwanya ni ba manot TV ya turakora mu kijemu. Yo namahoro Mr Koresha umwanya. Ni bon. Meze neza kabisa. Na safi sana promoter mutwitsi. Uwezo 257 kaga TV atigera abone kuno munsi ndamuberekanye. Yesi nkuko re mubizi abana ba promoters bagize umugabo wa promoters mu Burundi baragiye hamwe baragira urunani cyo bita urunani. Umwe yo dusigurira icatumye mugira kuri sije yo kugira ati tugire urunani. Dusigure kwanza icatumye kwanza muyumvira kugira urunani rw'aba promoters mu Burundi. Bo icambere kwanza tugiye ku distenga ko vyo twamanya muremure urabona tumaze igihe dukorera ku mbuga zitandukanye wese tutaraja hamwe tutaregerana umwe wese yarandika inkuru yose yumviriye yakandika ico yumviriye cyose akacandika yaba igitukisha igihugu yaba ikivuga neza igihugu nta nkwirikizi wumva ivyo bintu vyose byaba mu kajagari. Numva nkomwagi gusanga ngo abagira abakora nabi vyagaruka kuri mwebwe nyene. Ego ukoze nabi urumva vyatukisha umuryango vyatukisha izina promoter urumva rero umuntu mbere kwevita ivyo bintu twagiye hamwe twese kandi vyatugwevema kuja hamwe ariko twagiye hamwe turaranja turatorana turashinga umuryango Best Burundian Promoters tumaze gushinga umuryango rero gushika no munsi twaragiye hamwe nubwo vyatugoye ariko uyu munsi dufise intumbero imwe target imwe niyo gushikana impano nundi kure gushikana abaririmbyi kure abanyempano abakomedie abo bose muri rusange rero urumva gushika no munsi n'abadukeneye bose karibu cyane imiryango iruguruye abadukeneye kuturondera kuri page ya Facebook turafise Best Burundian Promoters page iriko bo na nimero ya WhatsApp iriko nyene bashaka kuca baturondera ko naguceye mu jambo ubwo nta gasystem waramugira aba promoter umwe agapatanira kari agakorera umuntu hama akacazanira mu muryango direct ariko akajya amahera ari umwe. Oya ivyo vyarakemutse gushika no munsi twebwe guverinoma kuva kera kubera ukoze barashobora kuguha nk'amamega bakaguha amazi uri kurakora ariko gushika no munsi kuko twagiye mu muryango umwe kajya akantu karose kajya karaka ukazana mu muryango tukagasarikanya twese nimba ivyo bihumbi 10 rose turafise ikigega turashira mu kigega tugasangira twese uyu munsi wese akarakura akazana muri groupe tukagasangira twese basabikanye nta kibazo na kimwe. Sawa reka dusimbire kuri umuririmbyi wacu no muririmbyi numustar yange ngo numustar ariko Jesse ndavyemera sinemeranye nawe bro. Wewe uyo muryango w'aba promoters kumengo urakunda kuyegereza cyane nicyo kintu wababonye ko aba promoters yo mu Burundi. Aja promoters yo mu Burundi ndabakunda cyane baragukorera nkuko bishaka.
ego barabikora vraiment barabikora nubwo tubikora je mbonye babikore mugenzi wanje ndaryoherwa kuko icyo bahamagariwe no gushikana impano z'abarundi kure ego ata distance bayemwo bakabikorera bose niyo mpamvu ndabakunda gushika ufite indirimbo zingahe James ndimbo zibiri burya iyo kugira wemere ko ko aba promoters bagufashije ubirabira kuki iyo usohoye indirimbo bwa mbere ndabirabira ku mashiya kogwa ufite n'abanditsi bagereza kukwandika bakandika apropos y'impano mba nakoze ego sawa ya Bamanoti TV yes umuryango wa promoters umwe mu bari mu muryango wa promoters bese Burundian promoters areje kutubwira neza yuko ubu ata bwabo systeme mugenda mugakwega ati hano jewe ndakoruka hagwawe ubavuze yuko mukorera hamwe warabishigikije ivyo bintu canke wewe n'ubu muracaharira ntimurabishika ko bien mbo ikintu novuga bwa mbere na mbere twashira imbere yuko ngo baraduha ngo turakora bakaduha tugashira mu mufuko no ifoke ni gufashanya gusa twagiye mugira ngo dushobore gufasha umuziki ndundi sivyo na nyaryo sanzwe bavuga ngo bugirigire bugira babiri kumbere hari umuririmbyi ashaka promo arashira kwegera umuryango wa promoter akadusaba natwe dufise regrema dukorerako hamizo regrema tukazikurikiza ibintu bikagenda neza cyane kandi turi hamwe mu gihe yari gusaba promotion umuntu umwe muga nibingana uko iyo saba promotion groupe yose twese tugize promotion kino kimwe urumva ko ibintu bisha bigenda neza cyane niba ko ntumira n'abantu bashaka ko tubagira promo nabandi bashaka ama publicité ibintu bitiye bitandukanye bashaka kuca mwegera n'umuryango wa promoter kuri page mwavyumvise turiko kuri Facebook Burundian promoters rusaba kuri numero yacu ya WhatsApp kacu twandikira tugakora akazi kawe neza cyane none iyo nimero ya WhatsApp iriko ninde ayishura hagize nk'uwandika mba ubijeje hariho president yego hariho president turafise na bise kuvuga menga uriko ramwenyegeza singo uri ya bise ntari karakamera umeni MC please kubinyegeza bise kujyari karakamera naco reka naho batamubona bamuvise ni MC Blizo vice president nkunda kuvuga mukamera bandi ko na mu president nkunda kuvuga ngo ndashura ko nije ndiko ndabona ivyo mudashura kubona ati bite mudashura kubona ni cameraman hari MC Blizo urakoze cyane Bamanoti TV so Sajibi wewe usanzwe uri mu muryango wa promoter canke wewe wikorera utwawe tu ya ku ruhande y'amazina kubwiye ati wewe burya rero wankoreye kubera ubaye wa mbere ngiye imbere ya kamera je banyita koresha umwanya muho nawe niyo mpamvu nakubwiye ati Mr koresha umwanya ati meze neza kubera ubaye wa mbere ngiye imbere ya kamera yawe uwezo desa 57 safi sana promoter umutwitsi ubundi jemba nitwije ngaho nyene none uri mu muryango wa promoters canke nyene wikorera utwawe muri make novuga ati ndi mu kazi ndakora hama nyimba arakajana na rose cyanda kongeza kakagura mega kugira mbandanye nteze imbere music ya Desa 57 uhanuye ke ba promoters bagiye hamwe baragira urunani ubundi kubahanura sinovuga ati kubahanura ahubwo nibashigikirwa kubera ico kintu ni kintu kizima kubera babira aho bicaranye havamo ikintu gikomeye cyane rero nibashigikirwe hama banagure n'imbibe ariko nawe gushikirwa kwa baragukeneye ko dukunda kubaza menga nanje no neza microphone nanje abachonese dukunda kubaza bise micro yande ya free GTV bro none kubera iki nawe utashoye kuza muri umuryango wa promoter mu gihuze ko bigirigire bugira babiri ubundi turiko turabise byuma kwari kutashoye kuja hamwe n'abandi bro ubundi si kuvuga ngo sinashoye kuja hamwe n'abandi ahubwo rero kubangiza imana nkabaronka mva ngaha ngiyemo uva ngaho ugiye ko sinari bizi ko mufise urunani mwashize hamwe nabwiye ko nayisanzwe nyene ndi ku ruhande rwanje hariya mu kazi muri kwe uhoro twanje ka polepole urumva rero kuba ndabarose nizindi nyungu kuri jewe ariko byaraputswe kenshi wewe nubwo utabikurikije byaraputswe kenshi kuma TV online birongera bavuga ko banditse baravyandika muga wewe ana ko aheze igihe kike turaje kandi durugeze ko ntambwe ikomeye ndakubwira no munsi ntutse kugenda batagusize mu muryango wa promoter baraza kubwira amaregrema bisaba ubundi bwobwo nuvuga yuko nanje byarancitse kubera nagishigikiye nk'icumva urumva ndakiriye ko nakijamwe ubu nyene vaho ndakigiyemo kubera nuvuga yuko cyarancitse ari ikintu kizima gira no mwanditse nkoresha umwanya ariko uza kumanza mubwira amaregrema ahubwo manimero ya WhatsApp manimero yawe abatarambananiza reka inyuma ya emission ndaguhaye nimero uzo kwigana inota zofungwa banda yes bakunze wa Free TV turi kumwe n'umuryango wa promoters mu Burundi tukubwira ati bandanye ukora subscribe aba ba promoters ukunyene nizere ko share z'ikiganiro kizagera kure kugira umuryango wa promoters ubandanye wamara kure turabakunda cyane Mr koresha umwanya ya